bakunzi batevye isanganiro kaze murano makuru muri migwi kirundi twera ku ngingo zikurikira umenyesha makuru w'ikinyamakuru iwacu Jeremy Misago yaramaze imisi 3 yaraburiwe irengero akaba yashikirijwe abavyeyi biwe hamwe n'ikinyamakuru akorera kuri uyu wa kabiri icyatumye ataboneka muri iyo misi 3 ni murano makuru nayo kuri uyu wa kabiri niho umuhuza w'abarundi agira gatatu Aimé Laurentine Kanyana yarahirira amabanga yiwe abandi barahiye akaba arabagize umugwi urondera ukuri no kunywanisha abarundi idonido ryano makuru ni mukanya sangwe kazi Dasiye kubaha ikaze murano makuru umuhuza w'abarundi agira gatatu Aimé Laurentine Kanyana yarahiriye amabanga yiwe kuri uyu wa kabiri mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe abandi barahiye nabagize umugwi wo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi bose bakaba bemeye kurangura ibyo biyemeje badahengamye Jean de Dieu irakoze Moi Aimé Laurentine Kanyana imbere y'umukuru w'igihugu n'inama nshingamateka na nkenguzamateka umuhuza w'abarundi Aimé Laurentine Kanyana yarahiriye ayo mabanga yiyemeje kubahiriza ibwirizwa nshingiro no kurangura amabanga yiwe adahengamye. Je jure et promets de remplir mes fonctions avec honnêteté et impartialité. Abandi barahiriye amabanga baheruka gutorerwa nabagize umugwi w'igihugu ujeje ukuri no kunywanisha abarundi bose uko ari 13 biyemeje guteza imbere kunywanisha abarundi badahengamye. Ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye arongoye uwo mugwi. Président de la commission Vérité et Réconciliation, je jure d'accomplir ma mission en toute indépendance. Impartialité. Umuhuza w'abarundi yarahiye agira gatatu akaba baye umukenyezi wa mbere abaye umuhuza nayo abagize umugwi wo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi sévère benshi muri bo harimo umukuru wawo icegera ciwe umunyamabanga n'abandi bagize uwo mugwi bongewe ayo mabanga mu gihe baheruka kurangiza ikiringo cyabo c'imyaka 4. Mugisata cyo kumenyesha makuru naho umenyesha makuru w'ikinyamakuru iwacu yaramaze imisi 3 yaraburiwe irengero yashikirijwe umuryango wiwe hamwe n'ikinyamakuru akorera kuri uyu wa kabiri bikaba byakozwe n'igipolisi Jeremy Misago mu kiganiro yatanze akaba yamenyesheje ko ibugwa yiwe ryari rijanye n'ibibazo by'uburyo afise ngo akaba yaragiye kubisengera ku musozi wa Mugara mu ntara ya Rumonge tumukurikire. Ndibuka yuko mvuye muhira narafashe ibarabara iri Avenue de l'Imprimerie bita Avenue de la Mort narashitse kuri top 1 hanyuma ndagenda hajya mu biti ndicara ndahamara umwanya niho nahavuye mfata ku masaha ntibuka nahavuye mfata urugendo rwo kuja mu ntara ya Rumonge aho bita ku Magara hari hano ku musozi hajya kuri centre Magara hejuru hari ama antenne aho hantu rera abantu barakunda kuza kubasengera rero nsanga vyanjemwe kujayo urumva telefone no birazimije no kwibuka ngo ngarukana kenge abo twari gufatana urugendo ndababwire nti ivyo urugendo ntiba ivyo ntana kimwe nigeze nibuka ndashika ngaho kubera urumva nari meze nabi nyene ndushe nyene numva mu mutima ntameze neza ndashika ndafukama ndasenga gatoyi nca ndaryama nasuye kuvyuka ku mugoroba turasenga abokeye mu gatondo niriwe ngaho dimanche hanyuma ku mugoroba hafi saa 10 ndafata ingingo nti reka nsubiri Bujumbura umva telefone sinari bwayugura ikizimije ndafata bisi ndagaruka shitse mu Kabezi nkaniyumvamo yuko ntoshiki Bujumbura no subirayo ca ndikatira ndafata umwanya wo gusenga gatoyi ca ndiryamira ngaho 11:30 sejo mu gatondo nari mvyutse 12 ncafata bisi subiza imagara hanyuma ndagenda nsubira kuri wa musozi ndasenga nyene ndasenga muga kubera ko nubundi nari numva ndushe nkambanza ndaryama gatoya ndyamye hariho rero umudame yaje acambwira ngo mbe telefone yawe iri he telefone yanje ntiri mu isakoshi ya telefone yanje kwitora acambwira ngo ugurura iyo telefone kuko hari abantu bariko barakurondera bakubuze
umuvugizi w'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo umutekano asaba abantu bose kubitura hakiri kare iyo babonye ko hari uwabo yazimiye kiyankurikiye. Ivyo yavuze byose nta uzi ko bishobora kuba ari ukuri gutyo nyene nkumbure ashobora kuzoba bayagira n'ibindi canke abasigure n'ibindi kurusha. Urumva n'umutwe igikorwa c'amatohoza caraheze umuntu twamubonye kandi twamubonye ari muzima none rero turabamubashikirije ku mugaragaro. Nukuvuga inzego zitandukanye zagiye zirakorana abantu bose bazi ko ico bagiye barakora bose turabakengurukira tukabasaba yuko nejo na hirya yejo hasubiye kuba ikindi kintu kijanye n'imirimo irangurwa n'izi nzego bokora nkuko kugira ngo twese hamwe tuze turagwaniriza hamwe ibi bintu vy'ivyaha hanyuma bene kubikora tubiyamirize twese inzego zibijejwe zibafate zibakorere amadosiye hanyuma zibarungikira ubutungane maze abene igihugu abandanye babaho mu mwidegevyo n'amahoro. Miliyoni 100 z'amadolari y'abanyamerika zekanywa ku Burundi mu ntumbero yo guhangana n'ingaruka zituruka kwindagurika ry'ibihe n'uburyo budakwiye mu Ruganda nabo vyega kuri uyu wa kabiri. Dodiko Prosper umunyamabanga ntayegayizwa mu bushikiranganje bujejwe uburimyi ubworozi n'ibidukikije asigura ko abakorera muri ico gisata bose babwirizwa gukorera hamwe kugira ngo barabe ko uburyo buheruka kwemererwa ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere bivuye mu nama COP27 yemereye guhangana n'ingaruka zituruka kwindagurika ry'ibihe buboneke. Tumukurikira. Nkuko mubizi Uburundi busanzwe bufise uruhara rutoyi mu ihindagurika ry'ibihe ariko kubera ibihugu novuga rutura bisanzwe bifise uruhara runiniya bituma rero n'Uburundi bushikirwa ko mu Burundi twamaze kubibona tukaba tuzi yuko hariho benshi basanzwe bakorera muri ico gisata twavuze tuti byoba byiza dukoreye hamwe kuko twaciye dusanga ico gisata gikoreramwe abantu benshi mugabo bigoye kubona neza ico twashitseko imbere yuko ibihugu biza guhurira muri Egypt twarategekanije ibiganiro byinshi mu bushikiranganje aho twahamagaye abantu bose bazojaye kugira ngo tuje hamwe tubanze turabire hamwe mbe n'igiki kitujanye hama tubaze kumva kitujanye twongere mbere tuze dushire hamwe nivyo tushaka gusaba mbe ko ihindagurika ry'ibihe ryashitse mu Burundi tugiye gusaba iki nibihe bikorwa dushira imbere hama nubuhe buryo bwategekanijwe n'amakungu kugira ngo bufashe utwigoro ibihugu bikora gutyo rero murabona yuko inama yaheze vuba kandi twarumvise ko byagenze neza na cyane yuko mwabonye uko n'u Burundi bwari bwateguye stand aho bwerekanye igihugu ingene kimeze bukerekana n'ibiri kubirarangurwa muri utwo twigoro nyene two guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Ubu rero ko iyo nama yaheze twavuga tuti ubu rero dutangure kwiyumvira ryahindagurika ry'ibihe ubu tugiye kuri guhangana naryo gute. Twavuga tuti rero intumbero ngenderwako nuko atawokora ukwiyiwe twese twokorera hamwe kuko nkuko babivuze hasanzwe hariho uburyo bwategekanijwe mu gihugu bwo gufasha utwo twigoro mugabo no ku rwego mpuzamakungu mwarumvise yuko hari ubundi buryo bwategekanijwe gushika naho mbere hagiyeho n'ikigaga gishasha kizofasha kugira ngo hagabanuke ibyo no kwita inkurikizi mbi. Mu gisata c'amagara y'abantu naho ibikorwa byo kwipimisha umugera wa sida byatangwe mu mwaka wa 2020 n'ishirahamwe rikurikirana abagwayi bo mugera INSS byerekanye ko ingwara zifatira mu himba byirondoka hamwe n'igitigu bisinzikaza abagwayi umugera wa sida bikaba byabuzwe na muganga jeje kwipimisha muri ico kigo kuri uyu wa kabiri mu gihe hatekanije kwipimisha ubigenekerezo rya 2021 gushika igenekerezo rya 2028 umunyonyo ahamagarira abarundi kuza kwipimisha kugira ngo barabe uko amagara yabo yifashe irambona.
Ivyo bikorwa ikigo citaho abagwayi bagendana umugera wa sida ANSS catanguje inondwi harimo ukwipimisha umugera wa sida, gupima igitigu hamwe n'indwara yo mu bwinjiriro bw'igitereko hamwe n'izindi ndwara zifatira mu bihimba vy'irondoka. Dr Devote Gakiza muganga ajejwe ivyo amenyesha ko mu kubitegura ANSS yashatse guhimiriza abantu kuvyerekeye izo ndwara kandi bamenyeshe ko zisinzikaza abagendana umugera wa sida. Igituma biyumviriye gupima izo ndwara nuko ari indwara tubona ko zigwara abantu benshi kandi abantu batarashobora kwijukira gose kwipimisha. Tugashaka kubahimiriza tubapime. Turiko dukorera mu bigo vyacu 4, iki kigo cy'Ubujumbura, Igitega, mu Kirundo n'ikindi kigo kiri i Bujumbura bakira ugwaruka. Cyane cyane turaba ku bantu bagenda n'umugera wa sida kubera yuko umugera wa sida utuma izo ndwara zinyaruka kubasinzikaza. Ni vyiza yuko abantu bipimisha izo ndwara kuko izo ndwara ni indwara ziterwa n'imigera, umuntu akazigendana atazipimishije hakiri kare akarindira ko zitangura kwerekana ibimenyetso, hari gihe haba hageze ku gihe baba batakivugwa. Ujeje ibikorwa muri ico kigo ca ANSS we amenyesha ko ibiharuro vyabo basanze bagendana izo ndwara mu myaka iheze vyerekana ko abajejwe amagara y'abantu bari bakwiye kubafasha kugira iryo sekeza ribe mu gihugu cose. Mu mwaka uheze twarapimye abababa 1,100 harimwo abarenga 300 bapimwe ivyo bijanye n'ivyuririzi n'uwo mugera ushobora gutera kanseri y'ubwinjiriro bw'igitereko ku bapfasoni. Imbere y'uko dutangura kuba tugira aya masekeza nta bantu bari bibaza ko zigwiriye mu bantu nk'uko twabisanze. Ko ndababwira yuko ngo twasanze nk'ama hepatite ku bantu basanzwe bagendana umugera wa sida. Hepatite C twasanze hafi 10% baba bayifise baravyitabira, ahubwo twebwe uburyo bubanda buke tukabigirira hake. Iyo biba vyoshoboye kuba bibera hose mu ntara zose z'igihugu vyogiza akamaro kuruta. Ivyo bikorwa bikaba biteguwe n'ikigo ca ANSS inshuro ya 3 kandi ku buntu. Tubamenyeshe ko abo basanze bagwaye baca bakurikiranwa n'ico kigo bakongera bakaronswa n'imiti. Harakoze mgenzi wacu Sheila Irambona. Ninga amakuru twe tubateguriye acerangirira. Ndabashimire mwebwe mwese mwariko murayakurikira. Mugire ibihe vyiza aho muherereye naho butaha.